Reka subire ndabaha ikaze mwese nshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tutambutsa kuri ishene yanyu imwe Rudende ya Isange TV, ishene ibashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigezeho kandi biba byakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka rero mbahe ikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha, hakaba ari amakuru cyane cyane araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Amakuru yacu turatangurira mu gisata c'umutekano ngaha mu karere k'ibiyaga binini na cane hagati y'u Burundi ndetse na Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, mu gihe hamaze iminsi humvikana imigwano mu gace ka Kamanyora, aho ndetse biriko biravugwa ko ingabo z'u Burundi FDNB ngo zari zimaze iminsi zirasaka ku migwi yitwaje ibigwanisho nka M23 ndetse na AFC. Amakuru aturuka mu begereye kuri ubu ngubu, hari amakuru twari twabahaye ejo bundi tubabarira ko mu Rugombo ho mu Cibitoke mu ntara ya Kere hahora hariko harumvikana amasasu ndetse hari n'amabombe menshi yari yahatewe, aho ndetse abanyagihugu bo muri iyo micungararo bari bafise ubwoba batabaza umukuru w'igihugu bavuga ko kuri ubu ngubu barenguwe n'ubwoba. Bamwe bari batangiye guhunga, abandi bakavuga ko bahagaritse ibikorwa byabo bya minsi yose, sibe vyenyene kuko n'amashure yari yamaze kugarurwa. Ivyo nta bindi, hari amakuru twarose avuga ko hoba hari na bamwe mu migwi yitwaje ibigwanisho yamaze kujabuka. Siho honyine rero kuko no mu kiyaya ca Rusizi naho ibintu bitari byifashe neza, aho ndetse abasirikare b'u Burundi bari batanguye kugira ubwoba bavuga ko bamwe batongora no guhunga bivanye n'intambara yariko iraba. Mu gihe kandi abakongomani bari bankiwe kwinjira mu gihugu c'u Burundi bahunze imigwano irimo irabera mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Kuri ubu ngubu amakuru duhawe n'amasoko yacu yihuta cyane nuko ibintu bitifashe neza. Mu gihe kandi mu minsi ishize ubwo umukuru w'igihugu c'u Burundi yaganiraga n'abahagarariye mu leta yabo ngaha mu Burundi, yabikomoje ko havuga ko mu gihe intambara y'akarere naje cyane yo ngaha mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ngo yabandanya gutya ngo bishobora kuzofata igihugu c'u Burundi, ndetse akanavuga ko imigwi yitwaje ibigwanisho yazohava ijabuka mu gihugu c'u Burundi. Kuri ubu ngubu amakuru dufise nuko mu kiyaya ca Rusizi ibintu bitifashe neza, ndetse ngo hari n'imigwi yitwaje ibigwanisho yamaze kujabuka uruzi. Kuri ubu ngubu yamaze kwinjira mu gihugu c'u Burundi, aho abanyagihugu kuri ubu ngubu batekewe n'ubwoba. Mu gihe kandi hari hamaze iminsi hasinywe amasezerano y'amahoro, akaba ari amasezerano yasinyiwe mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba ari ayo ku mpande ebyiri hagati y'igihugu c'u Rwanda ndetse na Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Amakuru dufite yavugaga ko kuri ubu ngubu umutekano w'ubugira ugaruke hagati y'ibyo bihugu byombi. Mu gihe kandi perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yari yitavye ibyo biganiro, tukaba rero tugiye kubagarukira kuri imwe mu ntahe twahawe n'umwe mu bahinga mu vya politiki ngaha mu karere k'ibiyaga binini. Turifashisha amakuru duhabwa n'ikimenyesha amakuru ca Ejo Heza, aho dufise umutwe ugira uti Burundi mu mikenyuro y'ibihangange. Ni gute umukuru w'igihugu yatumiwe mu masezerano yo guhagarika intambara muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Uburundi bwoba busigaye bubarizwa mu mikenyuro y'ibihangange kw'isi. Reka tubasangize ino nkuru y'uno munsi kwa munani ikigera mu mwaka dukesha ikimenyesha amakuru ca Ejo Heza, maze tubashikirize bimwe mu bimaze imisi mubona mu bantu bitandukanye muriko muribaza. Umwana ari mu mugongo w'abagabo yicara ahashashe intahe. Mu nteguro zo guhosoka ibohero, abari bajejwe guca inzira bakoreye ibikorwa byinshi mu gihugu c'u Rwanda, ndetse mbere benshi bari bibaza ko ariho azohorohukira imbere yo gutangura ibindi bikorwa. Ivyo kuruhukira mu gihugu kibanyi c'u Rwanda byanuganurwa cane kubera abategetsi b'ico gihugu bari bamaze kumusaba inshuro nyinshi ko agisohoka ibohero ariho bumwakira akamufasha gutegura n'ibizokurikira, nk'uko bamufashije mu mugongo mu rugamba rw'umuhari wa CNDD-FDD. Iruhande y'u Rwanda hariho kandi ibindi bihugu bitatu abategetsi bavyo bari bamaze kumenyesha ko biteguriye kumwakira niyaramuka atanguye ivyo bikorwa. Kumwe kw'abakunzi badaherera mu bindi, ni nako kandi bitakunze ko Hussein Rajab akwira inshuti n'abagenzi bamwifuza ko acikira iwabo amaze gusohoka ibohero. Ico yakoze yaraciye muri ivyo bihugu kuramukanya n'izo nshuti ziwe, yongera kandi abashimira kukuba
batahengeshanyije kumushigikira kuva akiri ku rugamba rw'umuheto ndetse no mu bihe by'urugamba rwa politike. Mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda yahaciye buramukanye bahana ukuboko nk'ikimenyetso cyo gushigikira ivyo bikorwa vyakurikiye. Niho kandi kubandanya mu gihugu ca Angola ku bavukanyi biwe bakomeye muri uwo wari umukuru w'igihugu w'ico gihe ariwe nyakwigendera José Eduardo dos Santos ndetse na João Lourenço yari umushikiranganji wo kwivuna abansi w'ico gihugu, ubu ari nawe aramutswa ico gihugu hamwe ndetse n'uburongozi bwa bumwe bwa Afrika. Kubazi uko integuro z'urugamba rwa CNDD-FDD zagenze barazirikana neza uruhara rukomeye abategetsi ba Angola bagize rutazopfa rwibagiranywe mu bagabo baruharaniye. Ku mubano mwiza udasanzwe wamye uranga aho bategetsi ba Angola ndetse na Hussein Rajabu bahavuye baba nk'abavukanyi b'umuryango umwe ku rugero rw'aho abazi aho babona José Eduardo dos Santos canke João Lourenço baba basa n'ababonye Hussein Rajabu. Ubwo bucuti bushasha nubwo yagiranye n'umukuru w'igihugu c'Ubuganda Yoweri Kaguta Museveni hamwe ndetse n'uwari umushikiranganje wo kwivuna abansi w'ico gihe Crispus Kiyonga yigeze kuba intumwa idasanzwe ya Museveni mu biganiro vy'abarundi vyo mu mwaka wa 2015 vyiga ku bijanye n'ikibazo c'ikiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza. Igihe hariko haraherahezwa integuro zo guhindura ibintu mu gihugu c'u Burundi, abakuru b'ibihugu bibiri bo mu karere baregereye Hussein Rajabu haramwereka ko nubwo abagabo bo Uburundi bufise bari bamaze kwiyemeza gukora ibishoboka byose kugira ngo ibyo bikorwa bigende neza, yotegerezwa kwitwaza akandi kagoborandya kibanga mu gihe kandi mubo yizeye hogira uwotiriganya ace yikora kuri ako kantu. Abo bategetsi babiri baciye bamutegurira akabando kabo yo kwitwaza maze akenewe akakikorako. Mu nyuma ibere ryarayaze hagati y'abo bakuru b'ibihugu bibiri basanzwe ari abavukanyi, cari ikimenyetso zikomeye cyane kuri Hussein Rajabu. Nibo bariho kandi barategurira ibikorwa kuko ka kabando yari yaremerewe gutizwa n'abo bakuru b'ibihugu kaca kagorana uko kazokoreshwa mu gihe bene kugatanga batarabana mu maso neza. Kubwo kwiruka n'umwanya wari muto, Hussein Rajabu yarakoze ibishoboka byose kugira ngo umwuka usubire kuba mwiza hagati y'izo nshuti ziwe zibiri. Urwo rugamba kandi yarufashijwemo na wa muvukanyi wiwe João Lourenço nawe kandi yaserutse igihe hategurwa umukono ku masezerano yo gusubiza hamwe hagati yabo bategetsi babiri. Umukuru w'igihugu Lourenço n'umutegetsi w'icabwenge akora kandi ibintu bikomeye mwibanga ntangere, nico gituma kandi ibihugu rutura ku isi bimwibuka ndetse bikanamwubaha cane nk'umwe mu nararibonye zikomeye za Afrika. Ubwo buhinga kandi bw'imikenyuro y'ubuhangange nibwo Hussein Rajabu yagiye kumurahurako kugira ngo amwereke iminyuro bacamwo ituma isigara ivuga rikijana mu makungu kandi ari umunyafurika. Baramwongereye kandi ko ubutunzi kama ibihugu vya Afrika bifise iyo bukoreshejwe neza n'abagabo bazi kububyaza umusaruro, barashobora guhesha iteka ibihugu vyabo bigasigara kiramutswa mu makungu abagabo barinze guhaguruka. Kandi ubwo butunzi nyene burashobora no gutuma uwahora atonye bamutonora urusato akaba imbarwa. Bamuburiye kandi ko amakungu ariyo yizanye muri Afrika akurikiye akaryoshe kariyo ibihugu vya Afrika vyategerezwa kwifata nk'umugeni aronderwa n'imisore myinshi agatsindirwa n'uwamukoreye.
yamara kandi ubwo bwenge benshi ntabwo bafise, ntibarenza ubwo kurondera ibyo bafungura n'ibyo banywa gusa. Ako kajambo kuko uwahora aseruka amakungu agahimbarwa ashobora guhindurwa imbarwa bivuye kuri ubwo butunzi kama, niryo ryakoze ko Petero Nkurunziza amaze kurwa mu mutego agahonyora mw'isahani y'amakungu bituma bamukurako amaboko. Mu nzira yo gusubiza iteka Burundi mu rugendo Hussein Rajab aherukamwo, abagabo baricaye kugira ngo bafate ingingo. Harageragejwe gushasha inzira yahoze icishwamo ivyankenerwa isi ikerenera biciye mu Burundi. Bivugwa ko basanze iyo nzira ikiri nyabagendwa kandi ishemeye. Duheruka kandi kubavunira akagohe ko Evariste Ndayishimiye guhagarara imbere y'ibiduga vyiremetse ubutare azungugiza ibendera ry'u Burundi mu kuvyipfuriza urugendo rwiza bwari butumwa bukomeye bugenewe ibihangange ku isi. Hari kandi abanyamahanga bashatse guhandwa ku ndimi mu kuvuga ko burya butare bwose butavuye mu Burundi, harimo ndetse ubusa n'ubwo muri Kongo, bagiza ko Burundi nabwo na Kongo ari abavukanyi kandi abavukanyi bakunze kuganirira agashusho. Icari kiraje ishinga abo bagabo nuko ubutumwa bushikira bene bwo maze nabo bakerekana ko babushimye, bakwemera kandi ko no gushigikira ibikorwa bigiye gukurikira. Mu minsi iheze haravuzwe kandi urugendo rwa Evariste Ndayishimiye rwo kuja muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rutakunze kubera ivyo vyangombwa bitabonetse. Nta kananira abagabo aherekejwe n'umukuru w'igihugu ca Angola yamye ari icuti icika y'umugambwe CNDD-FDD n'indongozi zayo. Ndayishimiye yaraye akoze mu minwe umukuru w'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump. Uwo mutegetsi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika azwi ko kwiyemera bidasanzwe no gucishamwo ijisho abandi bategetsi b'isi, ku buryo hari n'abandi bategetsi bakomeye ku isi bamutinya. Si uwo ari we wese mu bakuru b'ibihugu cane bikiri mu nzira y'amajambere ashobora gushika harya agahabwa ijambo ashikiriza isi ahagaze ku rurasiro rw'ijambo podium rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari kandi benshi batangajwe n'ijambo rya Evariste Ndayishimiye n'igihagararo yagize imbere y'abakomeye ku isi, kuko bobo bibwira ko bamuzi nk'uvuga amajambo bita ko ataroranye. Abamuzi neza ku rugamba barazi ko yamye afise akenge ko kwigira uwahaze urukanywa kugira ngo yumvirize iry'umugona. Mwahenzwe mu ukwirabika akwiwe. Ntawo kwibagira guhoza bamwe bari mu bisabisho by'isenyuka rya CNDD-FDD n'abayikomokamwo bose bafashwe n'imisonga amaherera ku mutima, babonye ko Uburundi bataganza batewe iteka. Abakibona neza baraye babonye ko nubwo woba umwana muto ariko kandi ukaba uhetswe mu mugongo w'abagabo, urashobora kwicara ahashashe intahe y'abagabo nawe ukavumba ijambo n'iteka nk'ibyo byashikiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Reka tubashimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru ndetse n'ibiganiro duhereko tubashikiriza kuri iyi saha. Reka aya kanya tube tuyasozere ngaha, nubundi tuza gusubira mu makuru araza kuba agezweho. Gusa ico musabwa mwibuke gufyonda suivre partage ndetse na s'abonner kugira ngo tujye tubandanya kubana mu makuru ndetse n'ibiganiro bya misi yose tuba turiko tubashikiriza umwanya n'umwanya. Makuru n'ibiganiro biba bigizwe kandi biba byakromatoza mu rurimi rw'ikirundi. Nkengurukire abari mu ntara zitandukanye zigize Burundi, intara ya Bujumbura, Gitega, Burunga ndetse n'izindi ebyiri zisigaye ntabashe kudondora zigize Burundi ndetse n'amakumi atandukanye n'ibisagara bitandukanye. Ndagamashimira makuru yacu y'aka kanya tweko tubashikiriza kuri isa aya kanya twe tuzosozerera ngaha, n'undi tuzagusubira mu makuru araza kuba agezweko.